TV. Tunda juhudi. Msafi. Freshi. Halo. Uko fresh. Mani je naindi muri ka karere kanyu kweri hamwe nyene mora mwambwira mora mugira ama repetition. Muri majari. Je mani je niriko nayi kuri norogo mbona nga ariko Sadbi ariko na Rodero na Fariaz sinzi inche none uganda bahe peace. Tuduge boro boro ino zero iri imbere yaho ngira umuntu acashikira. Poa poa mimi nakuja moja kwa moja. Yes guys, reka nugenda bahikaze kuri DFTV ntare Clovis nko muyimenyereye imisi yose twari muri quartier dutemberanye nko musanzwe mubizi twitwaza akamikro nko vyama tugiye kuri abadanseri basanzwe batambira Sadbi murabazi Apollo Akankisi n'abandi benshi basanzwe babikora fresh ubure twinjiye ntibazi ko dufise kamera na microphone bako twabatelefone direct bakatwakira fresh turayaga batatwakiriye fresh. Yes guys, rero twamaze kubona hamwe bari umuduga bambwiye nawo ubonye fresh tugiye kwinjira durusizime kamera ikiba basi haduha umwanya wo kuyaga turayaga batawuduhaye fresh tuzazima kamera twende tunaingia moja kwa moja. Guys nkorera inabimereye ko ngiye kubaronderera abadanseri ba Sadbi navyo bari bazi ko ngiye kubagwa ko fresh kandi Chelsea nuko batwakiriye musafu meze neza niko fresh. Sorry sana mali nawe twakuye koko ijya phone yari yo kungundura nayo ugana so sanze ukazi fresh twe turi umuryango murabizi dusana dukorana fresh muri abadanseri twe turabajene nazo dusana tubukora umwuga wo mumenyesha makuru byose bimeze neza umeze fresh sasa ukuri ndashima Imana. Repetition imisi yose ngaho imisi yose turagira imisi yo kuruhuka wogira imisi yose utari inka y'amara na cyane cyane turagira imisi yo kuruhuka tu me today tuguyemo ku munsi wayo tu. Yes ni munsi wa repetition yanyu mwari mufise show something maze mwabikoze fresh congratulations. Thanks bro. Nivyo bikorwa mwimirije gukora muri no misi bikorwa twimirije nk'ubo nyene tuko dutegura show samedi. Iyo tubonye umudanseri abizi muri Buja Flava canke ndetse no wowe binyuma y'igihugu kugira injire muri timu yanyu bisabiki canke mwebwe recruitment yanyu murabiri ki kugira muzana umuntu muri mwebwe kuko benshi no musi turiko turabona ni bashashe. Mungu akaturimwa akanakazi mugero umuntu abari mu kazi hagarara ko mu kazi abarimo kuvuga ngo recruitment novuga ko ari
nibanga ry'akazi me iko biri kose kubera ko tuba tuzi kuje mu kazi kandi ubutegerezwa kuzokunguka ejo canke hirya ejo utegerezwa kugira ico utanze hantu kuko biri kose mugasosha ndabikubwira ko ruzoca uheba umumenyesha makuru umuco uza mugutanga ya Paul tugushimi merci ça Adam ameze neza araho tu yabonye n'ikibondo fresh Kanki sumeze fresh msazi Poa baba, huko fresh. mani muri repetition ni filme ni Janet Ya, sini ya si azimi. Ni yangu. yes bro twarabonye mu miseze mwari mufise deal ya fresh ya Brarudi aho twabonye mwari muri Brenda Ambassador canke aho bajana ibinyobwa vyabo tukabona mwajanye nabo ije deal mwayironse gute Yambo ya diri komsa wo tumaze igihe dukorana mu bintu bya premuziki uko turabadansere bashoboye barazi kila kintu cyose indero ubumenyi turabufise nigiki cyatumye bisunga mwebwe nuko dushoboye Mani hari benshi bashoboye ngaha muri Buja Flavor nakaye karanga mwebwe mu ikintu mufise de special cyatumye babagoma mwebwe abantu bashoboye urabatwereka nabo turabiko bashikana ngaho kugira bashobore kuruta ya po yobo yakwishuye Poro yobo yakwishuye kuri iryo jambo hama ndibaza ko turabadansere bafashe igihugu dushoboye turabambera ngaha mu gihugu niyo mpamvu baturondeye iyo diri yanyizomara igihe kingana gute mbo iyo diri ya Brarudi mbo ya Viva Tangawizi tuko turagira promotion yiyo cyo kinyobwa iri mu guhera hasigaye ukwezi kumwe tuyirangize kuvuga nyuma y'ukwezi abandi bo shoshora kubakenera muri tayari kubakorera ya turirezi kabisa mbe hajya nkiyo Sadbi turazi muri abadaseri ba Sadbi nkiyo murosi zindi diri zo ku ruhande ese karenda guca kuri Sadbi canke bazamwe kuri direct ku buryo yuko n'umuntu ejo hirya yejo aze yugururirwa imiryango avuga ati je baje mari n'abakenera nzogenda direct ya bategereza kurondera twebwe ko twebwe nyene dukora akazi ya mazenda bashimira sana ni aje boss safi mama mani umaze igihe kirekire muri no team igihe kirekire nyimbara abantu nzi bamaze igihe kirekire aba Paul na wewe muri abantu bakera nicaye ikintu ubona kugeza ino saha abadanseri bo mu Burundi babuze kugihe kugira namwe mushikire bariya mubona hariya hejuru mbo nibaza yuko ari byinshi bibura bana mu gihugu cyacu support iracyari nke ivuye ku ba manager amakampuni menshi kugira ngo asponsorize umuziki ijya baririmbye bavuze yuko bavuze sponsor kwa n'abamedia hari abamedia usanga atavyitaho oya mugabo twereka no mwanya dufatire ku badanseri abatamba indirimbo z'abaririmbyi tureke baje baririmbye kuko abaririmbyi bo turazishabara yajya reka ivyo nivyo nuko tutayimenya tu nicaye ikintu umwe mubura okay uvuze uko umuziki nuko mba ku badanseri umuziki ukomoka ku muririmbyi nizo tamba ibyo utaririmbye ibyo bataririmbye nukuvuga ujya aririmba aronse n'umudanseri aronka abuze n'umudanseri arabura none mani Sadbi yararonse diri ya fresh yahawe umuduga ahabwa n'ibindi bintu vyinshi none mwe mwarashikiriye niyo tudashika bariko tubana kuri stade none twari tuberewe yiga diri atayironka twe twari konka diri natwe twarashikiriwe nyimba hageze dore nk'ikinga natwe cyangwa imoto nka twumwigira byo ni boss ejo tumwigereranya boss ni boss bazengo boss ni boss yani mwe mujya icyabahaye fresh tucyo ntimushaka kunganya gusa turabona sponsor ari nke mu ba danseri nigiki musaba mwibwe nk'aba danseri bariko barabikora neza ugeze ino saha merci beaucoup twege dusaba cyane amakampuni ndawize haro ama video aja ku ma Facebook y'abadanseri b'abarundi bakabona ko bashoboye mugabo amakampuni akoma bana mahera avuga ati dushizemo twokunguka nibashema ryo amafaranga yabo kugira tuge kuko duteye imbere igihugu kiratera imbere twibukanye yuko ibyo dukora biteza imbere igihugu rero aba manager bafite amafaranga amakampuni atandukanye na sponsoriza amahera mu muziki aba badanseri mu baririmbyi kugira ngo tuduze n'igihugu twese cyarimwe fresh tugushimye yes sir aya siporo reka rero twe turangize nyimba hari ikindi kintu mwumva mwovuga mushikiriza mane twabaguyemo namwe ntavyo mwari muzi mugabo umuntu w'umugabo yamana ijambo mani apana sigiye nice ikintu kindi musaba kugeza kuri uno mwanya mboco twosaba hari akantu nigeze kumva kaciye kuri DFTV kerekanye no bintu by'ama competition yari number yari Uganda yari je ne sais pas birasize gato est-ce que kuki mwebwe mudashaka ko natwe dutobora inzira tugere hajya hano mubona ko abandi bageze kuki muguma mudupfunyapfunya muguma mudushira musibirago
ico ni kibazo ndakwaje kugira nawe nyishure batwe nitubafunya man none kuko ni DFTV nico gituma naje nico gituma naje kugira ubishikiriza aba boss babibona nuko mwese mwoje hamwe mukitaho ugwaruka mukamenya ko dukeneye support yanyu kwa kuboko kwanyu kugira ngo natwe tugere aho mwifuza ko tugera uko ntuzokwishimira kwa muza kungirisha interview ndi mwikanda mbiri ndahantu ha ubudongo hiki DFTV. Tunda Juhudi.